Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'akazi ubandanya kubana natwe ngaha kuri nombonesha kure kugeza kamakuru ibiganiro n'inkuru biriko biravurwa irya nino mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye kaze ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe bivanye naho dukurikira uherereye inyinyurana rirabandanya hagati ya Ndayishimiye na Ndikuriyo ihagarikwa rya General Guillaume Bunyoni guhindura ibipapuro amanoti y'ibihangange ni bimwe mu vyongereje urwango hagati y'abitwa ko bari mwiragi rya nkuru nziza n'abitwa bo kwa Ndayishimiye Reverien Ndikuriyo wafatwa ko hari wasigaye ku isonga ry'abitwa ko bari mwiragi rya nkuru nziza uguhangana kw'izo mande zibiri gusa no gutera kuja ahabona kurusha uko vyahora kugeza no mu nkino z'umupira w'amaguru kuva CNDD FDD ifasha ubutegetsi biramenyerewe ko ibihangange bikunda kwiyegereza canke gushiraho imirwi y'umupira w'amaguru ivyegukira muri kino gihe hari imirwi itatu ivugwa kurusha iyindi Bumamaru FC uvugwa ko ari uwa General Gervais Ndirakobuca Egere Ntware wa Reverien Ndikuriyo na Messager FC washinzwe n'umunsi Petero Nkurunziza ubuvugwa ko uri mu minwe y'umuhungu wiwe ku wa gatatu beshi 2023 Egere Ntware niwe watahanye igikombe c'ihiganwa rihambaye ry'umupira w'amaguru mu Burundi bita Coupe du Président igikombe ca perezida ariko ico gikombe capfuye gutangwa Fondation Pax Burundi ya Reverien Ndikuriyo hica imenyesha ko igiye gusubira gutanguza ihiganwa bita Nkurunziza Cup igikombe ca Nkurunziza yongera koko abazotahana intsinzi bazohabwa ubushimwe busumba kure ubwatanzwe muri Coupe du Président imirwi 8 izohiganwa ico gikombe ntiyatevye gushirwa ahabona imirwi 8 izohiganirwa ico gikombe ntiyatevye gushirwa ahabona co kimwe n'amagenekerezo inkino za Ndikuriyo zatanguriye rimwe n'igikorane c'umuryango wa Ndayishimiye umuryango wa Perezida Ndayishimiye waraye utanguje igikorane co gushimira Imana kubw'imyaka 3 Perezida Ndayishimiye amaze arongoye igihugu ico gikorane cuguruwe hejo haheze igenekerezo rya 21 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 isaha 9 z'umurango muri zone Marambya ya komine Mutimbuzi ejo nyene iyo saha nyene inkino zibiri zugurura ihiganwa Nkurunziza Cup zari zitanguye kuri stade Ingoma no kuri stade CTN inkino zikurikira zizoba ku munsi w'Imana uza mu gihe uwo munsi nyene ariho umuryango w'umukuru w'igihugu uzoba uri kurarangiza igikorane cawo gutanguza inkino zitirirwa Nkurunziza inyuma y'igikombe ca perezida gutunganya izo nkino mu mwanya umuryango w'umukuru w'igihugu uri kuhimbaza intsinzi ya Perezida Ndayishimiye yo mu mwaka w'ibihumbi 2020 hari ababibonye nk'agasomborotso ka Reverien Ndikuriyo hari imirwi ibiri yari yasabye ko inkino za Nkurunziza Cup zokwigizwayo indwi zibiri iyo mirwi ni Bumamaru FC uvugwa ko ari uwa General Ndirakobuca bena Messager FC w'umuryango Perezida Nkurunziza amatwi hadusumira nuko umuryango wa Perezida Nkurunziza wabonye ko vyoboneka nabi umurwi wabo witavye izo nkino mu mwanya umukuru w'igihugu ariko ahimbaza intsinzi yiwe Fondation Pax Burundi ya Reverien Ndikuriyo ifatanije na FFB batangaje ko amatariki ya Nkurunziza Cup adashobora guhinduka baca babandanya ihiganwa ry'imirwi 6 gusa Ndirakobuca n'uw'umuryango wa Nkurunziza barayikuramwo Ndayishimiye kandi ntiyigeze yitaba ibirori byose byo kwibuka imyaka 3 iheze Nkurunziza ashengeye ibirori byo kwibuka Perezida Nkurunziza nivyo bindi byabonetsemwo utuntu dutangaje Perezida Ndayishimiye niyitavye ibirori byo kuwa 8 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 ku ntatemwa ya Perezida Nkurunziza Igitega yafashe indege haja mu nama ya Komesa i Lusaka muri Zambia nta n'ijambo rya leta ryavuzwe nk'uko vyahora bigenda umugambwe CNDD FDD waciye unyarutsa gutunganya igikorane co kwibuka Petero Nkurunziza cabereye Ingozi Perezida Ndayishimiye ntiyitavye ico gikorane indwi zibiri inyuma Reverien Ndikuriyo yakoranije mu ntara zose z'igihugu hamwe vyakozwe mu makomine hico yise Nkurunziza Day Perezida Ndayishimiye nta na hamwe yitavye ivyo bikorwa muri ivyo bikorwa vya Nkurunziza Day Reverien Ndikuriyo ryashimitse kwerekana ko umugambwe CNDD FDD wubakiye kuri Nkurunziza nk'uko Ekereziya Katolika yubakiye ku mutumwa Petero mu kiganiro yatanze kijanye n'imyaka 3 amaze ku butegetsi Evariste Ndayishimiye we yavuze ko atariko agendera ku makanda ya Petero Nkurunziza
ngata ahubwo ko yamukoreye mu ngata kubera hariko abenegihugu babishatse. Ayo majambo yaratangaje benshi kubera kuva mu matora Ndayishimiye yari yahawe akazina ka Samuragwa wa sogokuru Nkurunziza. Inkuba zibiri, Perezida Ndayishimiye na Reverend Ndikuriyo barafise ivyo bahuriyeko mu nyifato. Ni abantu bashira habona n'ingoga ishavu ryabo. Inyinyurana ry'abantu bameze gutyo ntirikunze kwihisha kubera atawuhebera uwundi. Rishobora no kuba ribi mu mwanya muto, ariko barafise n'ibibatandukanya. Reverend Ndikuriyo hazwi nk'umuntu ashira imbere cane inguvu, violence, amajambo avuga nka yose yama arimwo gupangurura, gukuramwo, kwica. Umuti w'ibibazo hawumva mu kudadaza no mu guheza umukeba. Reverend Ndikuriyo hakunze kuboneka afise imitsi iranze, ntazi guhisha intumbero afise. Perezida Ndayishimiye waragoye rwose. Umwe mu bamwegereye bakorana iminsi yose yatubwiye ati Perezida Ndayishimiye hazotangaza benshi. Twatanguye benshi bamufata nk'ikigugu, bamufata nk'uwuvuga amajambo menshi hatari bushire mu ngiro, ariko sivyo na gatoya. Perezida Ndayishimiye afise inzigo ikomeye kandi umuntu amuheza ariko aramutwengera. Intumbero yiwe yama ayizi, intambara yiwe ayitegura mu mpisho. Iyo atanguye kuvuga ajandajanda ibintu haba bigejeje kure. Nkurunziza yaramwihenze ko ngo ni umuntu azokoresha ivyo ashaka. Ingene vyaheze mwarabibonye. Bunyoni yari azi adakekeranya ko atazoteba kwikuraho Ndayishimiye, none urabona iyo ageze. Burya n'abandi benshi bazotangara. Uravye inguvu n'igihagararo bafise, Ndayishimiye na Ndikuriyo bose ntiboroshe. Ndikuriyo afise umugambwe, afise imbonerakure, afise amafaranga menshi, ashigikiwe n'abiyita ko bari mw'iragi rya Nkurunziza. Abo nabo barimwo mu nzego zose z'igihugu, barimwo mu nzego z'umutekano. Hashobora no kuronka bamwe mu mashengero y'abaparoti bahora inyuma ya Bunyoni. Inyuma ya Ndikuriyo hari umurwi munini w'abagumyabanga bumva ko bahemukiwe na Ndayishimiye. Aho kandi hongera ko abaherutse guhombera mw'ihindurwa ry'amanoti. Abo bose boshima ico bakurako Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye nawe muri kino gihe arashigikiwe n'abarundi bato bato biteze ko hari ivyo ashobora guhindura. Arashigikiwe n'igice kinini c'abasirikare n'abapolisi kubera ingingo zo kubongera umushahara. Niwe afise inguvu z'ubutegetsi, arashigikiwe na Eklezia Gatolika, arashigikiwe kandi n'abategetsi bo mu karere. Ivyo byose biramuha intambwe nini mu bakeba biwe mu butegetsi. Aho ntawo kwibagira kandi ko abarundi badakunda kwiteranya kuwufise ubutegetsi. Rugeranye ko benshi botinya gutakaza ibibanza barimwo maze bagahitamwo Ndayishimiye. Kurya vyagenze igihe ca Rajabu na Nkurunziza. Ubwo Reverend Ndikuriyo arashobora kurindira gushika mu mwaka w'2034. Iki nico kibazo gihambaye Reverend Ndikuriyo harimwo. Ikibanza yicayemwo kimutegura kuba umukuru w'igihugu akurikira Ndayishimiye. Muri kano kanya hagize igishikira Perezida Ndayishimiye, umukuru w'inama nshingamateka Grace Daniel Ndabirabe niwe yoca arongora igihugu vy'imfatakibanza, hakaca ategura amatora. Ntanyeka ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yoca awuserukira mu matora. Gutya bitwa ko bari mw'iragi rya Nkurunziza bakaba baragarutse ku butegetsi. Birumvikana ko Reverend Ndikuriyo hasa n'uwicaye kw'irembo ry'ubutegetsi. Ariko ikibazo n'imyaka isigaye kugira Evariste Ndayishimiye arangize ibiringo vyiwe. Ibwirizwa shingiro ridahinduwe, Perezida Ndayishimiye arashobora kurongora Uburundi gushika mu mwaka w'2034. Aho ni kure cane. Reverend Ndikuriyo nta mahirwe menshi afise yuko hazoba akirongoye umugambwe ico gihe. Inyinyurana rya bene Ndayishimiye ritabayemwo ikindi kintu kidasanzwe, Reverend Ndikuriyo biragoye ko azoba umukuru w'igihugu. Kahise katari aka kera kerekanye ko umukuru w'umugambwe ari waneshwa iyo ahangaye umukuru w'igihugu. Reverend Ndikuriyo haravye nabi, aho kuba kw'irembo ry'ubutegetsi harashobora kwisanga kw'irembo rya mpimba.